Shalom shalom nshuti namwe bakunzi musanzwe mudukurikira hano ku rubuga rwa Brightness Burundi. Brightness Burundi ku batatuzi ni ishirahamwe rukristo risanzwe ritegura abaririmbyi abacuraranzi abanditsi b'indirimbo ndetse n'abarongozi b'indirimbo mu makoraniro y'abera kugira ngo bakoreshe ingabire zabo ku bw'icubahiro c'Imana mu mashengero basanzwe bakoreramwo hirya no hino. Rero ni umunezero kandi kongera kubakira muri kino kiganiro kidasanzwe aho tugiye kurabira hamwe ibyaranze ibihe bidasanzwe byo kurangiza ishure ryari rimaze amezi 6 aho urunganwe rwa mbere rw'abashoboye kwiga kuronka inyigisho zijanye n'ukuntu bashobora kwandika indirimbo bashobora gushima no gutazira Imana mu makoraniro y'abera zabereye mu ishengero rya SDA. Tugiye kumva abashoboye gutegura ibyo bihe bidasanzwe byo gushima no gutazira Imana byabereye mu ishengero rya SDA aho batuyagira impamvu nyamukuru yatumye iryo shure ritangura n'impamvu ririho, kumbure nimba rizobandanya canke ritazobandanya, kumbure nimba ubwo gorunganwe rwa mbere arigo ruzobandanya kumbure gwigisha abandi canke ishure rizobandanya muri ubwo buryo. Kaze kugira ngo twumve impamvu nyamukuru iryo shure aho Brightness hamwe n'undi mu gikumbure tuza kumva bafatanije hamwe bashoboye gutegura ivyo bihe byo gushima no gutazira Imana. Kaze. Mu mwanya muto yogira ngo kumbure dutega amatwi bano bashinga ntahe bagiye kutuganirira ibijanye na kino gikorwa. Hano imbere yanje ndi kumwe n'aba batamubona, reka kumbure imbere yuko twinjira mu ido nido ry'ikiganiro babanze batwidondora. Kazi here ibubamfu bwanje. Murakoze, nitwa Jean Claude Maniratunga, sanzwe ndi murongozi wa Brightness Burundi. Ego usanzwe uri umurongozi wa Brightness Burundi, kumbure ugiriye ko kubwo impamvu zo gucungura umwanya mbega kuba tumva ikirundi Brightness ni iki? Brightness ni ijambo ry'icongereza risobanura gukayangana, hama mu gukayangana harimo umuco ni Kristo. Rero ni ishirahamwe rikorana n'abaririmbyi n'abacuraranzi mu ntumbero yo gutwara ubutumwa bwiza. Murakoze cyane. Iburyo bwanje ndi kumwe n'umusore yakiri umujene cyane, ngira kumbure vuba aratubwira ikintu, reka nawe tumuhe kazi. Murakoze cyane. Je nitwa Josué Niyonzima, sanzwe n'umurongozi wa United Singers for the Revival. Murakoze cyane. Namwe kumbure mushobora kudusobanurira mu kirundi mbega United Singers for the Revival nuko bisigura iki mu kirundi kuba tumva ikirundi kugira ngo bavyumve? United Singers for the Revival bisigura ubumwe bw'abaririmbyi kubw'ikanguro. Nandi majambo kuva muri ya myaka yose batubwiye ikanguro ntiryari bwari. Juste n'iki Imana yatuganirije kubw'ikirukana kishaka gukora kubw'abaririmbyi. Murakoze cyane. Iki Imana yabaganirije kubw'ikintu kanaka Imana igomba gukora kubw'abaririmbyi. Rero uyu munsi uri hejuru mwakoranije abaririmbyi n'abacuraranzi kumbure bavuye mu mashengero atandukanye. Murashobora kutubwira mbega kino gikorwa gifite intumbero nyabaki? Murakoze. Bwa mbere turanezerewe cyane kuba twitabwe n'abatari bake bari muri kino kibanza. Inyuma yo kubatumira mu buryo butandukanye, turashima kubwa Pasha Bari, turashima kubwa Jospin na Emile, ndetse n'uwundi wari wese ari muri kino kibanza, ndetse n'ino eglise yatwakiriye hano hantu. Kuba hano hantu ubundi bwogo benshi mutumenye uno munsi naho kumbure bataraza no kuri sene, ariko tumaze amezi 6 turi kumwe n'abarongora amakoraniro biciye mu ndirimbo, aho twariko turiga inyigisho z'igikorwa basanzwe bakora mu makoraniro y'abera. Umurongozi w'indirimbo mu makoraniro y'abera n'umuntu kubganje Imana yateretseho Imana ifise intumbero kuri we. Rero muri ayo mezi 6 twariko turarabira hamwe umurongozi w'indirimbo ninde ubwa mbere, mbega ivyo bintu akora ijambo ry'Imana bivuga kwiki, mbega ntihagi ico gikorwa ariko akorera aho hantu ari naho nyene agitanguriye, mbega zoba vyarahozeho
ku batubangirije mu isezerano rya kera canke mu ijuru vyoba biri ivyo bintu. Rero hamwe n'abarongozi b'indirimbo bo mu mashengero atandukanye twaragerageje turarabira hamwe ico twise kahise kukuririmba no gucuraranga. Turaraba kuva mu isezerano rya kera, turaza mu isezerano rishasha, turaza kuva mu kinjana ca 16 aho Martin Luther yaterereye ku bijanye no kunagura ishengero, gushika kuri Apollinaire tuzi twese nka sokuru wo guhimbaza no gutazira mu Burundi, gushika uno musi. Duhejeje ivyo tuca twinjira rero mu sobanuro yo guhimbaza no gutazira. Mbega guhimbaza no gutazira bisobanura iki? Kubera iki twita guhimbaza no gutazira uyu musi? Mbega vyahereye hehe? Tusanga igihe ca Dawidi niho ico gikorwa catanguriye, kandi ku kintu gikomeye cane twaboneye hamwe nabo twari kumwe, twasanze igikorwa bakora bose bari bahamagariye ubwa mbere guhimbara Imana. No musi dukoresha ijambo guhimbaza Imana nkaho umengo ni umuziki, nivyo biri mu mashengero. Tuvuze guhimbaza twumva umuziki, ariko nk'abo banyeshuri twari kumwe twaragerageje kuraba mu ndimi zitandukanye, mu Congereza, mu Giswahili, mu Gifaransa, amaversi atandukanye, turaraba mu Kigiriki, mu Giheburayo. Mbega vy'ukuri iki gikorwa dukora no musi bacita gute? Twasanze vy'ukuri twabwirizwa kwita kino gikorwa gushima no gutazira, apana guhimbaza no gutazira. Ndazi ko mpava ntera kuvyiyumvirako cane, ariko ni kugira ngo tubatumirire kuzoza kuvyagura cane. Ico ni kimwe mu byo twashoboye kwigira hamwe. Mutarashika kure kumbure mu hakara muvuze ngo mwasanze atari guhimbaza no gutazira, mwasanze ari iki? Gushima no gutazira canke gutazira no gushima. Ego zamuka buke kumbure. Ikindi kintu twabonye gikomeye nagomba gushikiriza kuri no mwanya ni ingene abarongozi b'indirimbo bakwiye guhitamwo indirimbo. Mbega bisunga iki? Uno musi turi ahantu mu guhitamwo indirimbo umuntu yiyumvira akaririmbo ashoboye, karyoshe, kagezweho, akaba ari byo bimurongora mu guhitamwo indirimbo, canke ishengero ivyo risanzwe rikunda. Ariko vy'ukuri twararabiye hamwe, mbega intumbero bwa mbere y'ikoraniro ni iyi. Twasanze intumbero y'ikoraniro ari uko usubira kubwira na ubutumwa bwiza, canke hagati y'abera bongere bibukanye inkuru nziza. Tuza gusanga n'umurongozi w'indirimbo nta kindi kintu yarakwiye kwisunga, yarakwiye kwisunga ubutumwa bwiza. Naco gituma mu kanya niyo bajya abaririmbyi bahaguruka hano baza kuturirimbira indirimbo zishingiye ku butumwa bwiza. Ico rero tuko turagomba gutangariza abarundi, ico tuko turagomba gutangariza abaje, turahari nk'ishure rya mbere ryariko ririga ingene rikwiye gusubira ku rufatiro rw'ivyo babwirizwa kwisunga nk'abarongozi b'indirimbo mu makoraniro y'abera. Turi ahantu umwigisha w'ijambo ry'Imana yigisha ku rukundo, hama umuririmbyi akaca aririmba ivyo guterwa mu itanure ry'umuriro. Izo nkuru zibiri ziratandukanye, ariko vy'ukuri tugiye kuraba muri kahise dusanga umwigisha w'ijambo ry'Imana yigishije ku rukundo, umurongozi w'indirimbo yarongorera ikoraniro mu rukundo. Aho ntanze akarorero kamwe mu kuvyagura ni mw'ishuri. Rero hamwe n'intumbero yo kuba hano hantu, ni kugira ngo tubwire abantu ko nta kindi kintu tuba dukwiye kwisunga mu guhitamwo indirimbo mu kurongora ikoraniro uretse ubutumwa bwiza. Murakoze. Jesse Mavanga kuvuga murakoze, sinzi abariko baratwumviriza mwumvise intumbero nyamukuru ya kino gikorwa? Mwayumvise? Reka kumbure dusabe Josue wewe agifise umutwe bicagagura muri make atubwire ko numvise umushinga ntahe yabitanguriye mu kinjana ca 16 araduga arakata kwa Marteritere, arongera aragaruka kwa Dawidi no kwa Polinare n'ahandi. Reka dusabe Josue mu majambo make ngo tubwira ikintu nyamukuru kidukoranije no munsi. Ikintu nyamukuru kidukoranije no munsi juste no gukomunika no mutima, gusangiza n'abandi no mutima w'ibintu byose tumaze imisi tuko turiga, uno mutima wo gutazira Imana no gushima Imana. Juste muraza kubibona ni twashika ku mwanya wo kuririmba, turaza kubana n'abandi nkuko yabivuze mu mashuri de répertoire, ingene bagira répertoire, ukaraba juste dufatiye ku kahise k'ingene kandi babikora. En fait juste ni gukomunika n'abandi bari hano kugira ngo bashobore kwifatanya natwe no mutima, kumbura ikindi gihe nitwahamagaza ishure cyo turunge n'abandi dusangire no mutima.
uyo mutima kuravuga uno mutima no guhimbaza no gutazira canke no kugira ya n'umutima wo gushima no gutazira wo gushima no gutazira guhimbaza rero niki kibaho musanzwe guhimbaza nkuko yakivuze guhimbaza musanzwe ni jambo riri muri rusange kuko musanzwe guhimbaza kivuye muri vuga guhimbara guhimbara naco nico Imana yaremeye umuntu wese yizeye Kristo ahamagarirwa guhimbara Imana ano ndashobora guhimbara Imana ndiko ndatambuka ndiko ndakora igikorwa cyose gihesha Imana icubahiro mugabo ino myanya gutazira mu bisanzwe no kuvuga icyo Imana iri wamaze kwitegereza uko Imana iri maze kuyibona mukaje utangura kuyitazira gushima naco urumva bica biziramwo byose umaze kubona ivyo Imana ikora ukatwishimira kuri iki mugabo guhimbaza naco urumva kivuye mu guhimbara gifatiye byinshi ifatiye runini byose ndashobora kuvuga ubutumwa bwiza ndiko ndahimbara Imana ndashobora kuba ndiko ndakora ibindi bikorwa bitandukanye ndiko ndahimbara Imana mugabo gutazira nico nishurira muri ni nyinyishu icyaremwe cishura ku muremyi wacu amen kimaze kubona kwitegereza uko umuremyi wiwe ameze n'ibikorwa akora ego katugende kumbure buke hari akajambo hamwe kagaruka sinzi ko n'abandi bakumvise guhimbara no gutazira abagabo bari ngaho imbere umenga basa naho umenga ibintu byo gutazira bobo sivyo barimo mu guhimbara twashaka badufashe mu majambo make nyakubahwa Claude hagati yo gutazira no guhimbara itandukaniro ririho n'ijyanye urakoze cyane hari ibibazo iyo muri ko murabibaza bice bidusaba kugenda mu ishuri kubera nkavuga byinshi mwava musanga wa mwanya nawe twa ariko reka ngerageze iyo tuvuga worship ndabivuge mu cyongereza ko ni ijambo dukunda gukoresha turi benshi mu bisanzwe igihe Adamu na Eva bari baremewe kugira ngo bakore worship bamaze gucumura worship yaratosekaye mu kirundi mu dushira mu kirundi ndaza kuza mu kirundi ngo mpere kuba ariko baranyumviriza iryo jambo adoration iryo jambo worship cyo bisobanura Adamu amaze gucumura imigenderane babifitanye n'Imana yaratosekaye ico kintu twita worship kica kiragiranye kiratosekana niho hava ijambo guhimbara Imana tuza kubona muri Yesaya Imana ivuga ngo yaremye abantu kubw'icubahiro cayo tuza gusanga guhesha Imana icubahiro bifatanye no kumvira Imana bifatanye no kugirana no kuyubaha no gushira mu ngiro ico yageze nkuko yabigeze mu ijambo ryiwe no kuvuga iki rero iyo tuvuga worship tukwiye kuyumvira kuri Kayine na Abeli bashikaniye Imana hanyuma Imana yanka ishikanwa rya Abeli yanka ishikanwa rya Kayini yakira ishikanwa rya Abeli kijye kintu yakiriye nico worship Paulo acaza kuvuga ngo tube ibimazi bigiranye bihimbara Imana ibyo ariko aravuga nuko jewe n'ivyanje byose bihimbara Imana niyo worship hanyuma Yesu abwira wa Musamariyakazi gute igihe kirageze yaho abasenga mu kirundi dukoresha ijambo gusenga ni worship rero uwo murongo nk'ubura sigugu kutariko bafata yuko les vrais adorateurs araba aririmbyi n'abacurara ukamenga wa mutamakazi wahari yari mu murima ariko akorera umurima wiwe ntabwo ariko aradoha Imana mu gihe ariko abikora atumbere guhesha Imana icubahiro rero ico nagomba kuvuga ku bijanye no guhimbara Imana bikomoka mu guhimbaza kubwanje ndemeza yuko twanyazwe ijambo guhimbaza riri mu ijambo riteye isibe kubwanje aho by'ukuri ryatunyaze gutahura ko kiva mu guhimbara Imana hanyuma iyo tuvuga gutazira Imana bihagaze ku kuvuga ico Imana iri ndagutaziriye Imana saba aririmbye ubabajije gutazira niki isobanuro batanga usanga ari isobanuro igaragara mugabo iyo tuvuga gutazira bihagaze ingene Imana imeze ingene Imana yihishuye mu ijambo ryayo niho hari gutazira ivyo navyo tubibona mu ijambo ryiwe mu burangamutima butandukanye ivyo rero tugomba kuvyagura camikaze bazoze mu runganwe rwa kabiri tuzovyagura cane mugico ico tubagomba gutanga uno munsi gutazira no kuvuga ico Imana iri gushima n'inyishu dutanga dukura mu Imana iri
uko imana imeze, ubukuru bwayo, ubushobozi bwayo, ukwera kwayo, ubwiza bwayo, hari ukuntu birimo umunezero yanyegeje muri yo. Mu gihe abantu turiko turavuga iciri, mu gihe turiko turitegereza ukwiri, tuza gusanga harimo umunezero muri yo. Uwo munezero iyo tuwukuye muri wo, havyuka ishimwe muri twebwe, tugaca dushima tuva ngo mana ubereye gushima. murakoze cyane. Ndabona kumbure abariko baratwumviriza bariko baratahura, ariko nashaka kumbure ngaruke kwa Josue, nagumye mugaruka ku kintu kijanye nuko ibindi birenze ivyo abantu bashobora gutahura hano boza mu ishuri. Mbega nico kirimo kumbure catumye gidukoranya kugira ngo mongere mubwire abantu yuko hari ishure kumbure riko riratunganywa canke ryatanguye bo nyaragasa kuja kwiyandikisha, bimeze gute? urakoze cyane kuri icyo kibazo. Mu bisanzwe murabona ko twe tukiri umugwi muto w'abantu bakiri bato. Mu bisanzwe ni ryo rya mbere nk'uko yabisanzwe bivuga, ni rya mbere dukoze, benshi ntibatuzi ntibazi ibyo two turakora. Alors twe icyo mu by'Imana yatuganije cyangwa n'intumbero dufise, turashaka ko bino bintu byaguka bishikira benshi cyane, kumbure mu mwaka uza abandi swati bari ngaha cyangwa bataje no munsi bashobora kuza kwifatanya natwe bakaza kwiga. Ufite ni kimwe mu bintu dushaka, kimwe mu mpamvu zatumye dukorana hano ni ugutumirira n'abandi kugira ngo baze dusangire uwo mutima, turabe icyo Imana yahishuye kuvyerekeye umutima wo gutazira no gushima. Murakoze cyane. Naho muri ko muradutumvirira mu ishure, twumvise muri migwi ibiri mwakoreye hamwe kugira ngo mutunganye kino gikorwa. Mbega abifuza kwiga bo kwitura Brightness canke bo kwitura United Singers for the Revival canke mu gikorwa kiko kirakorekera hamwe hagati yo migwi ibiri, mbega hamwe cyo bari kiko kirakorekera hamwe, iryo shure ritumberiye hehe, rizotangura ryari, bimeze gute? Arakoze cyane. Ikibanza twasavye ni kino nyene hano twakoreye ino evenement, niho dusanzwe twigira. Dushima Imana ko bwari no shengero, pastor ari hano, turabashimiye pastor kuba mwaraduhaye kino kibanza. Nizera ko kizoba umugisha mu Burundi, kuko ibi tuko turavugira hano nta handi hantu turabivugira. Rero ubwa mbere nahanyene kandi aho inkuru iragenda, abari hajya barazinanye, niba dutumbera nka Brightness tuzobakira, batumbera nka United Singers bazobakira. Imiryango iruguruye n'ukuri kaze cyane. Ego murakoze cyane. Kumbure imiryango iruguruye ni muri uno mwaka nyene canke ni mu mwaka uza canke ni nyuma y'imyaka ibiri, ni première edition canke hazoza izindi edition, bimeze gute? Muri gahunda ingene turiko turabitegura ni igikorwa kiba rimwe mu mwaka, tumara amezi 6 twiga, inyuma y'ayo mezi 6 tukarangiza na kino gikorwa. Kino gikorwa urumva nukuri twabatumirira guhaguruka muze kumva yuko nta kindi kintu de special ngo muturorere. Abakozi b'Imana babiri bavuye ngaha twaguma tubaraba, wamenga nibo basubira Imana, ariko turakeneye ko mutahura bariko bararirimba ni Imana bakeneye ko ni za ndirimbo ziri vertical kuri ni wa mwanya wo gusenga. Rero murushirize kunyihanganya ko niho umutima ududubiriza, iyo ndiko ndavuga nsanuka namaze. Ego dusa nabitegura kurangiza umwanya wacu muri kino kiganiro. Mbega zino nyigisho nuko murategura canke mwatanguye gutanga zitumbereye bandi? Iri ni ishure ry'abarongozi barongorera amakoraniro mu ndirimbo. Abanditsi bizotangura mu mwaka uri imbere, tuzobibabwira abandika indirimbo. Ego ishure ry'abarongozi barongora amakoraniro biciye mu ndirimbo, ni babandi twita aba worship leaders. Tuvuze worship leaders tugarutse muri rya jambo worship, kubwanje ni song leaders mu Congereza, n'abarongora amakoraniro, kuko worship leader ni mwe mwera wenyine. Ako kumbure nakandi kabazo kazogaruka mu ishuri. Reka kumbure tubashimire, tubashimire kuri kano kanya kumbure mwaduhaye. Ibindi bibazo abantu bashobora kwibaza, ishure riruguruye, kaze bashobora kwitura umurongozi wa Brightness, bashobora kwitura umurongozi wa United Singers for the Revival. Bose kumbure bashobora kubakira kugira ngo bashobore kubaha inyishu zitandukanye kuri ibibazo bitandukanye, kugira ngo kandi n'abarongozi b'indirimbo mu makoraniro y'abera bashobore kuronka ibifashisho bishobora kubafasha kugira ngo kumbure ico gikorwa bashobore gutunganya muri uwo mutima wo guhesha Imana icubahiro. Reka tubashimire. Bakoze natwe turabashimira. Kumbure ikindi gihe nyakubahwa nitwongera kubarondera kugira ngo mudusobanurire ibirenze
muzoduha ako kanya cyane rwose nakari nuko akanya kari gato twari dufite byinshi byo kuvuga murakoze reka dushimire n'abariko baratwumviriza naho ubutaha